Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro reka ndabaramutse mvuga nti Imana nyina amahoro nibahezagire umubanyu no mu uvyanyu. Je turi kumwe ni Celestin Nyaberizwa nawe kuri kamera hakaba ariyo Evra Nihinyuzwa. Nkuko mubibona sindi je nyine nkaba ndi kumwe no mutumire reka nawe ndamureze umwanya ashobore kuramutsa abakunzi bacu kazi. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane mbega twovuga tuti uyu mutumire hariyo abariko bararaba bavuga bati mbega yoba arinde murashobora kwidondora ku batumire bacu. Murakoze cyane jewe nitwa Nahimana Suavisi nkaba navukiye ku musozi wa Kiganda mu ntara ya Muramvya ubunye tukaba twimukiye mu ntara yagutse ya Gitega. Ubunye nkaba nubatse mfise abana batandatu mfise n'umutware umwe. Rero ubunye nkaba ndi ngaha ku musozi wa Kiriri niwo mbayeko. Ego. Nkaba nsengera mu ishengero rya Pantekoti Ntahangwa. Ego. Murumvise dufise umutumire Madame Suavisi. Rero icyo tugiye kuganira ko tugiye kuvugana ivy'Imana yamukoreye mu buzima aho agiye kudushingira intaye. Reka tudatevye mvuge nti tumuhereze ikazi. Murakoze cyane. Jewe ngomba kuvuga intahe y'ingene Imana yagiye indokora ubugingo bwanje. Imana yankoreye ibikomeye kuva nkikura ndubaka ndashikaho ngeze ubu ntihabuze ibibazo bitandukanye biza mugabo intahe ngomba kuvuga yerekeye ingwara yaje giturumbuka itariki imwe itariki y'ukwezi kw'icumi na kabiri muri 2024. Yego. Narafashwe giturumbuka ntangura kumva mpema nabi hari mu bucagucagu bw'isaha 11:30 uwo mwanya ntangiye guhema nabi impwemu nyene ziba zirakatitse zose. Ico gihe nari jenyene kuko umutware yari yamaze kuvyuka yagiye kwitegura kugira aje gusenga. Hama rero impwemu zimaze gukatika ntivyakunda ko ntora ni telefone ngo nandike telefone n'umuntu n'umwe. Mugaye Imana mukunzi gama yabanye nanje uwo mwanya impwemu zakatitse umubiri utangura kuzura vyiba wumva kuri kuvyimbira indani no ku mutima wumva hatenda hapanda. Mugabe ijambo nambaje Yesu wenyene nawe ati Yesu Yesu ntabara. Hanyuma arashoboza ndavyuka ndihindura birakunda ndava mu nzu hejuru ndiko ndiyumvira ndarabaho umutware yagiye kwicara. Imana ibana nanje hadijwe birambwira ati ugaca muri asansere uraherayo kuko hose nta mpemu nari mfise umubiri nawe bako habaye changement uri kuratera bwa ku mutima numva ko ari ko harapanda kakama uvyumvira indani mu bako bw'umubiri nyuma ntavyubona. Jewe rero ndagenda ndamanuka escalier ndanyaruka nyene Imana yashoboza ndamanuka ndagenda muri sari kurikira ndazunguruka ndamubona iyo yicaye mu ibaraza. Aho hose nashobozwa n'Imana kujya kuntu igipopona kigenda kitagira impwemu sinabona ikintu cyo kirandonga birangende Imana yaranzigamye irandida sinagwa ndanyarukira nshoboza cyangwa mu muryango ndabona aho yicaye ndamubwira ati impwemu zakatitse. Muri uwo mwanya Imana yamushobozwa nyene birakunda kwa njana aramanukana arashikana hasi uwo nabona nyene nkifise ubwenge twaye duke nyene navuga ati nsengera muga bidakunda abona ko ubuzima buriko butera burangira nsengera undi mwanya bashira mu muduga uwo mwanya aragenda ahamagara umuhungu wanje n'umusore baranyaruka. Imana yabashoboze bashira mu muduga jewe nta bwenge nari ngifise ko na telefone nta muntu n'umwe ntivyakunda nawe ko ndamutelefona nico nandika ntivyakunda ko ntivyakunze. Hama rero Imana niyo yacikora ibitangaza barantwara kwa muganga Imana irashoboza barashikana muri kira
bitaramara kwanka mugabo hose sinariko ndahema aho hose umubiri je wamenga ngira nturike hari hasigaye akantu gato vrema hamwe numva ko umutima ndavuga Yesu mugata muntu yumva ico ndiko ndavuga Yesu je ngo ntabaza Yesu Imana yo yarakinze sinigiye muri koma narabona ivyigiriyo ndiko ndaja ko numurikira nawe ko ninjiye muri kira mugabo numva ko ngira mfe atasigaye akanya gato cane tumaze gushika rero abaganga ubwo nyene baciye banyarutsa barakora ibishoboka vyose barandura ibintu bashiramo mpwemu amagizijene barongera barazana ivyo bashiramo vyose ivyuba vyinshi cane barakora uko bashoboye nk'iminota nka 20 niho numvise yuko nsubiye mu buzima mugabo hose byakunda ko mvuga byatinze biranka gose ko mvuga bakora Imana yabashoboje gose cyane ndabashimira cyane barakoze baritanze cyane uko bashoboye gushika barabona ko vyo kuronka impwemu zishobora kubandanya bamvura umunsi wose bakabona ko ntakirangije uwo mwanya nyene aho hose bashobojwe n'Imana kuko yeta n'Imana ibikora na benshi babigira bikanka batubwiye ati umuntu yarasigaje iminota 10 ngacikane dogere basanze kwa muganga yageze ko dogere 24 kandi abantu bahema ari bazima bafise 95% à 100% rero bose baratangaye kubitangaza bibaye abenshi barazidoza impwemu yo vyabaye gutyo mugabo ntibikunda yuko basakuronka impwemu zikwiye bahaguma hari shite bimanuka bisabwa cagoza abona biramaso no kuri 0 ukazobona ubuzima burarangiye kuko jewe umubiri wamaze gutimba urakanya umubiri urirabura ibimenyetso byose byerekana ko umuntu amaze kurangiza ubuzima bye byamaze kugaragara nagiye kubimenya je namaze gutora ubwenge bwagarutse numva umuntu ankoze ko nkumva ko mu mubiri ku maguru ari nyama numva ko ari gikomere muga nkabaza ati noje nabaye iki bamwe bakambwira ati mpore tuzokubwira tuzokubarira ngere ko yakwiraba ku mubiri nsanga umubiri warirabuye nk'inkono iteka ndavuga ati Yesu ati Imana warakoze hama rero kwa muganga baramvura ndaryama mu bitaro iminsi ne maze guhera barancura barabona ko nasubiye kuba muzima turasaba turabanda haca igihe ndabandanya itariki 18 zo ku 12 turategura kugira tugende kubandanya controle hamwe n'icyo hanze tumaze kugenda twarashyize kuri aeroport bararegistra amadokima yose akenewe hanyuma turinjira mu indege tumaze kugenda ibaze kuzunguruka twamaze kurira irazunguruka hajya kuri aeroport kugira dutere tugenda imaze kuduga hejuru akanya gatoyi twagiye twumva icuma c'indege muri moteri kiracitse kimaze gucika indani indege iranuka turamba twavye Yesu dutabare abenshi baravye bo bayiboje sinari kubera hari ibintu bica ubona yuko kabaye abandi baravye barabona yuko hari n'umwotsi warutanguye gukwiragira mugabo Imana yarakoresheje umudereva ubwo nyene haba mu deba w'ubuhinga indege Imana ibibamwo irayisubiza hasi tubona nyene baduhamagaye barabura imiryango tugomba munyaruke kuvayo hama ivyo twabaye ko ari bitangaza Imana ikoze kubera benshi indege nyinshi mu bihugu byinshi habaye aga problem na gatoya indege yamadisha twebwe turashima Imana rero ko yaturinze bushango twake tuburuweya kasubira ikatuziga bikadukurayo tukaguma ngaha ikaturindira ngaho tugakomera hama ivyo bimaze guhera nyene twarashobora turondera indi ndege y'indi joro rikurikira ko hari mu gitondo ha 4 twarabadeje mu joro 4 turabandanya urugendo kugira tuje muri Dubai mu Cabarabu aho hose dushitse twarashitse wamenga turakomeye tumeze neza kuko Imana niyibona imbere mu mitima yacu muratwe bibiri hari kubona umengo urakomeye mugabo utazi biri imbere twashyize turagenda turagisha examen générale tumaze kugisha examen générale
turicara turindiriye mu mwanya abaganga benshi turabona abana ko abaganga benshi bakora ibintu barimo nyene urano ko baje mu gihande duherereyemwo je mbona baje bazanye na bagateye batwara bw'abagwaye mbona bambiye ngo wicare nk'abanjane mugabo nako baraza kubikebukana n'umuganga twari kumwe baramubwira ibintu bariko barabona ko bibatangaje bavuga ati ibipimo dutoye birarenze uyu muntu tubona yuko ari gupfa yapfuye imyaka kuko batoye ibipimo berekana ko AVC normale 75 mugaje narigeze muri 1665 baravuga ati ibi bipimo bitanguye kuduga bikashika kuri 300 abantu benshi ni bamwe butanga ko nabatakaje ubwenge kabona ko ari ibintu bihindutse mu mubiri nyene bakamererwa nabi cane bamwe haraho amavesa ahitana mugara uyu byarege biraduga buke birije mugatu ubona yikomereye utabona ikintu na kimwe twaje tubona yuko ari Imana yo nyene yabanye natwe yagiye tuzitirira ikagati ndakongera iminsi yo kubaho nkaho uzoja naho kabare yaturinze iremera ibyo bipimo byose biraduga ntagire ikintu na kimwe cerekana yuko twebwe dushobora kurangiza kava muri inosi rero cyatubera ko umuntu aba ari kwisezerano y'Imana kuko iyo umuntu Imana igifutiye kwisezerano naho hohora n'ibibazo bikomeye cyane ntacuba irakurindika kuzigama twebwe rero badutoye batujana muri reanimation barazana ivyuma bikomeye cyane imiti ihambaye cyane niyo bakoresheje umugabo bagatelefoni no bakababaza ni mutubwiye ubuzima bw'umuntu none ibibazo yagize nibiki kuko byarabatangaje cyane guhera no tukivanga muri kira hose abaganga burya baratangaye cyane kubera amazi niyo yadugije yaciye aduza amazi mu mutima bacavuga ati umuntu agomba gupfa amazi aduga mu mutima ubuzima buraca burangira tumuga turashima Imana bayi umuntu yasuye kuba muzima abaganga bose baza badufelicita bashima Imana ati Imana ihaga icubahiro za Dubai hose ubona ko abaganga b'abazungu nije nari umurundi wenyene munware mugabo baragerageje ko bashoboye kose Imana yarabakoresheje bakora ibikomeye mu gishika baratuvura kunoye twari mu bitaro no twava mu bitaro twamaze mu bitaro 2024 ego yo December yose umbo yaba igihe cy'amageragezwa bakomeye cyane mu buzima tatwe bw'igente twindayibona mugabo nagumye ku Mana nambaza Yesu wenyene nico gihe amaje mu nabwiye Imana ibi byose bibayemeye ko biza kubera no mu gucabarabo toya ubw'Imana ifite ibintu bigenza yarabikoze remera duhindukiza turagaruka hano mu muryango rero ndashima Imana umwaka uraheze kuva mvuye hanze aya magerageza yose Imana yandinze ubu ndakomeye niba ko ndi muzima kandi n'ubu ndatwimana iri kumwe nanje izokubandanya ingwanirira hara no gushima Imana abana barahuye n'ibigeragezo ndafite umusore yaragwaye vema hamwe ashika ku mfiro Mugimana yandukiye ama message kavuga ati ntugire ubwoba ntutinye umwana wawe nzomukugarukanira ari muzima ayo majambo yabaye akazaturemesha kuko twasenga Imana tugateza amasengesho Imana yaravuga ikavuga nyene ibyigiye kusezeranira kandi ikavuga yuko izontabara izongwanirira itemera ko umwana wanje apfira mu mahanga ntasuye kumubona nige yagwara covid ari hanze Imana yarungitse message tibubwire ntangire ubwoba nzomumugarukanira rero byose ndabishimira Imana ko Imana yamingwanirira mu bibazo bitandukanye niyo yama yaserutse igihe cyose ndashima Imana kandi ko hari n'ibigeragezo mutwaca mu bigeragezo mugabo Imana irahabi katwishura ningoga umuntu ataragira atariyumvira ati Imana usigaye ubesha mugabo icyo gihe urabona iminsi yose Imana yamiri kumwe natwe ikaturinda rero hariho amajambo Imana yandize yaduhanga muri Bibiliya ariyo majambo ngiyanche ndabashikira ijambo ry'Imana ngiyanche nsoma kuko Imana iminsi yose umuntu wese ngume ku masezerano Imana bayaguhaye
iciba yaravuze ko kandi Imana ica mu bantu hari igica muri wewe ikabikubwira n'igica mu bantu igatanga message zikaza hama nawe ukamenya ingene uguma ku ijambo ry'Imana ukabisengera amajambo wumvise ukayasengera kugira Imana ibone nawe kuri kumwe nayo kuko iyo Imana itaye ukigira inyuma nayo irakwigira inyuma mugo yigumye ko irakugumako nagira nke nsoma ijambo riri muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'9 mukiriko murarondera aho muri Yosuwa reka tubwira abakunzi bacu tuti Imana igira neza Imana niyo ifise ubuzima bw'umuntu ngaha muri isi kandi Imana yavuze ico yasezeranye kirashitsa burya Imana ntiharirizwa nabyo zina ryanje ari gihe abantu gusa bavyibona Imana ngo ntiharirizwa ari uko itwaye abantu babo benshi icarimwe cyangwa ariko babuze uwabo bakunda gose ukaza wumva ati Imana kabisa ngo ntiharirizwa ariko no mu buzima kuba turiho ico Imana yavuze Imana ntawe yihariza reka rero umuce mudusomera ayo majambo y'Imana twasoma muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'9 bavuga ati none si jewe ndakwibaririye nti shikama ushira ubwoba nuko ntutiwe ntucike ivutu kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose ijambo ry'Imana riraremesha umuntu narakunda gusoma aya majambo Imana ikamaya yampaye ikambira ko Imana ikaba ko ndi kumwe nawe rero igihe ntuye n'ibigeragezo narabonye ko Imana amajambo yagize irampa kuva kera ndayasoma ko atayo yigeze nyibagira yagumanye nanje n'ubu ikayambira ati guma kuba ivyo nagusezerane byose nzobikora kuko yasina ari kugutwara sindashitse ivyo nagusezeraniye nico gituma mbwira abantu bose bariko baranyumviriza bagukurikirana bagume ku masezerano y'Imana kandi bagume basenga Imana ntibayibangikanye kuko iyo ubangikanije ukaja gukora ibitari vyo Imana ntiheze gume kubyasezerana gusezerana kuba wamaze kuyivako nico gituma Imana ivuze ijambo irarishitsa umuntu wese ahaye asenga Imana yihanganya arorereye ntagiye uzokwihebura Imana irazi ivyo yavuganye n'umwe wese kijya avuga mu ibanga uri kurasenga Imana iravyumva yo ikazirabika ivyo tuvuga imisi yose iravyumva rero Imana tusaba abantu ko bokwirinda akanwa kawo ntagira amajambo mabi boza baravuga mu kanwa kawo haba urukundo haba amajambo y'umugisha kugira nawe ugire yamigisha n'urukundo biragwamamare imisi yose Imana ibahezagire amen murakoze cyane reka dushimire n'abakunzi bacu ndabona bagumije ugutwi n'ijisho bati reka twumvirize iyo nayo ya Madame Suavis aho benshi bumvise yuko Imana ikora haradura twumva abantu bahitanywe n'ivyo bitamwe AVC ugasanga umuntu ari muri sport ukavuga ngo yaguye ugasanga umuntu baramutwaye muri morgue agenda rero ivyo kandi ni ingwara iza giturumbuka none Madame Suavis mu kurangiza ikiganiro cacu nica ikintu numva mubwira abakunzi bahaje ubutumwa bw'amahoro bari no mu Burundi hariho abari mu makungu bariko baradukurikirana muvuga muti mukurangiza iyi nayo yanje ndumvise hari akajambo canke hari akana ko nyene mvumengo mubasangiza turabaye ikaze murakoze ku mujambo abantu bose bari baradukurikirana nashaka kubabwira yuko bemera ko Imana ariyo nkuru ubugingo bwabo Imana bamwe bayambaza bayishira imbere mu bikorwa byose bakora ntakire ikintu bazoza kubangikanya n'Imana barariko batumbereye Yesu wenyene Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu niwe adushikana kwa data rero nico gituma ndabwira iryo jambo kuko ndazi umuntu wese ari kumwe na Yesu uri kumwe n'Imana nta kintu cyo dutandukanya n'uhoraho ugumye ku ijambo ry'Imana umuntu wese ahari mu bigeragezo bikomeye aha misi ariko aracamwo yambaze Yesu aratabara Yesu agira neza Yesu naho umunyavyaha arakugendera akagugaruka nagugaruke kuhoraho rero nurangiza ndababwira ati umuntu wese yihane umuntu wese aje ku murongo dukora ivyiza
kuko tuzobisanga imbere. Amen. Amen. Reka rero ko mwadusomeye n'ijambo ry'Imana, reka mvuge nti mu gusozera naho nyine musenge mushimire Imana kuvyo yakoze. Iyo Mana igira neza, iyo Mana yamara natwe, iyo Mana yamuturinda ikatuzigama. Turi tubona abakunzi bacu yuko iyi mwanya w'intahe ubatera intege, na wewe ufise intahe ushobora kudusangiza, twandikire kuri radio Ubutumwa bw'Amahoro, ndetse twumvirize intahe yawe, hari igihe yofasha benshi. Reka tubahe ikaze mushobore gusenga. Yakoze. Mana data mushobora byose, Mana uhoraho, Mana ugira neza, twongeye gushima Imana yo yabanye natwe, yo yabanye n'igihugu cacu, n'umuntu umwe wese Mana ikaturinda, ikatuzigama, tukatwongeye gushika uno mwaka tukiri bazima. Mwami Yesu, urabana n'umwe wese, uratwigisha kukumenya, ijambo ryawe ryamamare mu gihugu cacu cyose Mwami, kugira mu gihugu haba amahoro n'umutekano. Mana turanse ibyo twakwikurikiza inyuma y'umwe wese, komeze kurwanira igihugu, kurwanira ishengero, kurwanira abakristo Mana, kugira bagume ku murongo basenga Imana, bakwamamaza aho uri hose kuri Imana uhambaye. Uri Imana itabara kandi uri Imana ugira neza, uri Imana ushoboza umwe wese. Mana turagushima ko natwe yadushoboje, ukatugwanira intambara mu buryo butandukanye. Twese umwe wese n'isaba bose abakiriho bose ari gushima gusa, kuko ni Imana ibikora. Nuko wadice hano hantu n'Imana yabikoze, n'ubu ndayishimiye cyane Mana ko yashoboje none mwanya kukugira kuvugana na bene data ijambo ry'Imana. Ndagushimiye kugiye kubandanya ugumana natwe ibihe byose mu bikorwa byacu tugendamwo hirya no hino hose. Ijambo ry'Imana rigume mu kanwa kacu, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Madame Service, reka ndabashimire kuri kano kanya mushoboye guha radio Ubutumwa bw'Amahoro. Murakoze cyane. Yego. Yesu abahezagire. Amena. Reka nawe mukunzi wacu ndagushimire, ndakwibutsa yuko jewe ari Celestin Ntererizwa, nawe kuri kamera akaba ari Evrard Ntererizwa. Reka mvuge nti Imana nyene amahoro, Imana igira neza, Imana iturinda, Imana ituzigama, Imana idaharirizwa, ni guhezagire ikuzigame mu bawe no mu vyawe naho gutaha. Amen.